Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibagezaho byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natahoje mu buryo bwimbitse amakuru cyane mba nigeriye ku rubuga rw'intambara maze nkavuga ngo rekanye bashikirize maze namwe mashe kumva byinshi cyane kubiyemo ivyo amatiko yanyu atigeze yumva mushikirizwa nanjye Bunyoni umugenzi hano kuri Burundi News TV. Reka ndakengurukira wahejeje gufyonda sabone wamanutse hasi ukajambo kumutwe ukanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo ngo tuye turabasha kubana gatanu kuri gatanu. Na amakuru atandukanye amakuru nkubwiriza ibiri kuvugwa ijya nino hano makumi natandukanye ni wacu i Burundi ndetse nkakubwiriza n'ibiri kuvugwa mu guvyo makungu ya kure cyane mu guvyo biyaga binini ntibagiwe ibihugu by'abaturanyi nko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo aho nkubwiriza ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza n'ibiri kuvugwa nyene mu gihugu cy'u Rwanda mu birari byo butegetsi nkakubwiriza biri kuvugwa muri Uganda mu mfo za politike nkakubwiriza biri kuvugwa muri Kenya ndetse n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino muri Afrika. Mu gihugu nkuru amakuru nagutegurira agiye kwibandaho ndagira ngo nkubwirize yuko hari umunyororo ukomeye cyane umunyororo utaramenyekana neza urungitswe mu gasho ka Bunyoni Igitega kakaba ari agasho ka Bunyoni nyine afungiwemo wenyene ariko bakaba biri kuvuga ko hari undi munyororo nyene urungitswemo niyo makuru nyine ari kuvuga ko bashobora kuba bagira ngo bamunyuruze cyangwa se bamugandagure maze bizitirwe uwo munyororo. Makuru adushikiye rero turanababwiriza yuko nyene hangaho uwo munyororo yanamushyiriye itelefone bikuba ko Bunyoni ashobora kuronka itelefone imusanze mu cumba afungiwemwo ivyo bikongera ivyaha yagirizwa kwa 25 ndamukiza guheze abacamanza bo muri parake nkuru mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baragiye Igitega umugwa mukuru wa politike ku birometero birenga 100 hari mu matohoza yengera ku vyo Bunyoni yagirizwa ni kubijanye n'amatelefoni yatowe mu cumba afungiwemwo gicunzwe cyane ivyaha vyiwe vyiyongereye ku rugero rwa kabiri rwa senare ntahinyuzwa. Ibirero nyene bikaba ari vyo biri gutuma Bunyoni yaba yohererejwe undi munyororo mwaka gasho k'icumba afungiwemo ndetse bikaba biriko biravugwa yuko nyene vyoba biri kumukoraho cyane ndetse amakuru ahejeje kudushikira ari kuvuga ko izo telefone Bunyoni yoba yarafise zari kugambanira igihugu arimo arabogoza amabanga amwe namwe ya neva andi y'igihugu muri rusange. Amakuru ahejeje kudusigira ari kuvuga yuko nyene Bunyoni ari mu mazi abira dore ko ngo ashobora no kunyuruzwa. Ndazi kwigarukaho nyene mwidonido y'amakuru naguteguriye. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene ariko ndinakubwira ko Nyarugusu umwe mu mpunzi z'abarundi yishwe umukenyezi wiwe yataye umutwe akorora imbanyi. Umugabo w'imyaka ishika 40 yarishwe n'abantu bataramenyekana hafi y'inkambi umukenyezi wiwe atakiriye vyoroshe iyo nkuru mbi yarukiye kuvyara hataragera yararindiriye kwibaruka amahasa. Ni mwidonido y'amakuru nyene ndaguteguriye ndanza kubigarukaho cyane nyene umenye ko nkubwiriza ibikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Ndacari hano mu gihugu cyacu c'u Burundi aho nkubwiriza yuko neva nawe yoba afise ibibazo cyane ni mu nyuma yuko amenyekanye nyene amabanga yiwe yaba yarabogojwe n'umushikiranganje wa mbere wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Aregiome Bunyoni ako kanya uri kubarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega akaba ari mu gasho kawe wenyene. Akaba rero biriko biravugwa yuko nyene ariyo mpamvu neva yahise arongekamo umwicanyi ukomeye cyane kugira ngo bigire uko bigenda. Ngivyo nguvwo rero ko nanyoshya mu gihugu c'abaturanyi yoke muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo aho hari kubera intambara iguze
umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Murazi neza ko hariyo abasirikare b'iwacu b'abarundi, aho ingabo z'u Burundi nyinshi ziriko zirarwanira muri kiriya gihugu, aho ariko ziriko zirapfa cane izindi zikagandagurwa. Hari amakuru adushikiye akanyene kuvuga ko hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ingabo z'i Burundi zakubitiwe inshuro mu muremure muri Masisi, maze ziba yabangira ingata izindi ziragandagurwa. Ndabitse ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba, ariko nacata umudafata umutaba tarenze 10 cyangwa 15 gusa ngumvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje uba uri urumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Uhaye ikaze. Kazi makuru arambuye hamwe nanjye Bunyoni umugenzi. Reka nangure nkubwiriza yo ku mirwano yatumye rwambikana hagati y'ihuro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 byatumye ingabo z'abarundi ziruka zihunga aho ziri kugana Ikarehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, zivuye mu bice byo muri muremure muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatumye muri iyi ntara ingabo z'u Burundi zamburwa agace ka muremure ku nguvu zigahunga zerekeza Bitonga nyuma yo gukubitwa inshuro. Ingabo z'u Burundi zatakaje umubare mwinshi w'abasirikare nyuma y'ikibombe bagereranyije cyatewe Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Umwe mu bayobozi bw'igipolisi yisimbitse muri Minova arahamya ko ingabo z'u Burundi FNB zambuwe agace ka muremure ko ya nguvu y'abihanga na Ruseka. Mu kiganiro agiranye n'abatoza makuru ba Burundi News TV, uyu mutangabuhamya atashimiye ko amazina ye atangazwa, avuga ko umwe mu ba ofisiye mu ngabo z'u Burundi avuga ko nyuma y'igisasu gikomeye cyatewe na M23 bavuga ko cyari kirimo ubumara. Abo basivile bahawe amabwiriza yo guhunga bakerekeza ahitwa Bitonga. Ni mu gihe kandi amasasu yavugaga menshi muri ako gace ka Minova. Muri andi makuru yavugaga ko abarwanyi ba M23 bamaze kugota Minova no mu bice bikikije. Iyo abatangabuhamya bakomeje kuvuga nuko yemirwano yagutse mu buryo butandukanye, ku buryo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo batabonye uko bahagarika umuvuduko wa M23 ikomeje kwagurira agace ka Masisi kose. Abasesenguzi bavuga ko mu bihe iyi ntambara yakomeza kwaguka muri Masisi hose biza gutuma umujyi wa Goma ubura inzira yo kubutaka mu mazi, cyane ko uyu mutwe wa M23 uri kuganisha ku gufunga inzira y'amazi. Ubwo twavugaga aya makuru biravugwa ko hari abagwanyi benshi ba Wazalendo batangiye kwishyira mu maboko ya M23. Uyu munsi ho imigwano yarabaye ku masaha y'igicamunsi. Ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa zagabye ibitero kuri M23 mu nkengero za Ngugu na Murambi, maze birangira iri huriro riyabangiye ingata abandi nabo babukaho, ari nako M23 genda ifata ibindi bice. Kugeza aya masaha ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zari zikirimo zihunga zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande kandi herekanwe urupapuro rwatawe mu mirwano rwanditseho abasirikare ba leta ya Kinshasa bamaze kugwa muri uru rugamba rw'iminsi ibiri, nk'uko byatangajwe n'urubuga rwa Vibe. Inyandiko ziri kuri urwo rupapuro ziragaragaza ko FARDC imaze gutakaza abasirikare 37, abandi 37 mu gihe Wazalendo ari 47 mu gihe wa FDLR ho hataramenyekana umubare w'abapfuye. Ngayo nguko rero ibiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Murumva ko abarundi benshi bariko barafa, ndetse nibo bari gufa cyane kandi ngo aribo bari kubohora igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Birakomeye cyane rero kandi biteye agahinda ndetse birateye inkeke. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, ariko nanone mu gihe hano Igitega Bunyoni ashobora kuronka itelefoni musanze mu cumba afungiwemo, ivyo birakongereza ivyaha yagirizwa. Kwa 25 ndamukiza guheze abacamanza bo muri parake nkuru
mu gisagara c'ubandaje Bujumbura baragiye Igitega umugwa mukuru wa politiki ku birometero birenga 100 hari matohoza yongera ku vyo Bunyoni yagirizwa ni ku bijanye n'amatelefone yatuwe mu cumba afungiwemwo gicunzwe cane ivyaha vyiwe yongereye ku ngerero rwa kabiri rwa sentare Ntahinyuzwa abapfungwa batatu nibo babajijwe n'Icaritsiye Irankunda umufungwa yikekwa kuba yarashiriye telefone wahoze ari umushikiranganji wa mbere ari Guillaume Bunyoni muri Rwantare guheze abandi bumvirijwe ni Kome Niyonsaba uwahoze akurikirana inyubakwa za Bunyoni na Bosco Ciza uwo nawe aranguza imitobe iva muri Tanzania iza mu Burundi bumvirijwe mu ibohero rikuru rya Gitega aho abo bagabo ubwo ari batatu bafungiwe hamwe n'uwo yahoze ari umuroberi w'umuhutu uwo mwaka w'amatelefone utari munsi y'ibiri aramaze gutora mu cumba gicungerewe gipfungiwemwo umupfungwa uteye ubwoba kurusha abandi mu Burundi kubw'amasoko yacu nyene mu butungane utunga amatelefone n'amakarata y'amatelefone mu ibohero bizongerwa ku vyaha 10 yagirizwa Bunyoni igihe yarenguka mu gisata gisubiramwo imanza ca sentare Ntahinyuzwa ko yahoze ari umukiranganji wa mbere ariko akora umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose kuva muri Kagarama guheze umushikiramanza wiwe Placide Gatoto yemereye abatoza makuru ba Burundi News TV ati twaranguruje urubanza mu gisata c'iyunguruzo ca sentare Ntahinyuzwa ntituronka isango ryo kuburanishwa ngayo nguko rero nyene biriko birabera mu gasho Bunyoni ariko afungiwemwo abantu benshi bariko baravuga ngo ni Darama ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanone Nyarugusu umwe mu mpunzi z'abarundi yishwe umukenyezi wiwe yataye umutwe akorora imbanyi umugabo w'imyaka ishika 40 yarishwe n'abantu bataramenyekana hafi y'inkambi umukenyezi wiwe yakiriye vyoroshe ino nkuru mbi yaruhiye kuvyara hataramenyekana hataragera yararindiriye kwibaruka amahasa Ezra Tuyisenge yaba muri zone ya Kenda mu gisagara ca yari yarabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana ku mugoroba yari yagiye kwimbura mu mirima yiwe iri hafi y'inkambi kubw'ababanyi biwe ku munsi wa mbere umukenyezi wiwe yaratabaje igipolisi n'abarongoye igisagara baca batangura kurondera yatowe aboshe afise ibisigarira vy'imigozi ku maguru yiwe yarasongowe mu Ntiriziya hakoreshejwe imbugita bikabonekeza ko hashobora kuba hari ku munsi wa mbere ku mugoroba ni kubivugwa n'ababanyi igipolisi kivuga ko catanguye amatoza ariko nta nzira n'imwe ishika iboneka kuko n'ikinga ciwe ntiryibwe azize umupfakazi w'abana 4 umukenyezi wiwe atakiriye neza iyo nkuru imbanyi yiwe yavutse hataragera yari arindiriye kwibaruka amahasa wari umubabaro udasanzwe mu itongo ry'abapfuye igihambwa ibiziga bitatu impande n'impande ntawuzi nuko uwo mukenyezi asizwe abandanya baho gushika ubu hataraye umutwe umugabo niwe yakora ivyo umuryango ukeneye byose ni kubivugwa n'impunzi z'abarundi zari mu maziko kuri uwo wa gatatu impunzi zifise imirima y'abaterwa mu bisagara vyegereye inkambi ya Nyarugusu zirafise ubwoba kuko abasangwa bagomba kubiba amatungo yabo kuva aho bumviye ko babujijwe gusohoka iyo nkambi y'impunzi aho bahuka gusohoka muhira baba bahevye ubuzima bwabo kuko baribwa ivyabo bagakubitwa canke bakicwa nk'uko vyabaye kuri Tuyisenge izo mpunzi zisaba ko hotangwa uruhusha rudasanzwe kugira ngo bimbure imirima yabo iri mu bisagara vya Nyarugusu Mwari Mukere Mugunga na Nyamindaho hafi y'inkambi buriyamireza amagakurirwa impunzi z'abarundi mu gihe bagenzi babo banyekongo ataco binona
baranegura ukuntu nubahatirwa gutaha ku nguvu aho kubarekera bagahitamwo kwiyandikisha ku gushaka mu gihe biba vyishakiye. Tanzania ibandanya ifata ingingo ruhasha kugira ngo igondoze impunzi z'abarundi zive ku butaka bwayo batahe gushika mu gitugutugu kuza imbere yo gufata izindi ngingo zikomeye gusuma zishika no kugara ayo kambi. Ivyo abavyeyi batomba gutahura kubw'ibiharuro bitangwa na HCR. Tanzania iharurwamo impunzi zirenga 131,131 z'abarundi harimwo abarenga 55,000 baba mw'inkambi ya Nyarugusu. Nshuti banywanyi bacu reka mbisubikiye ahangaha, gusa mwese nkomeze mbasaba gufyonda subscribe ko mukomeza kuba nanje 5 kuri 5. Ndabakunda cuma kagira Imana n'amafaranga kuri mukuru nje muriko murumviriza Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.